Sangwa ikaze mwebwe mwese muriko murakurikirana imbonesha kuri yanyu BTV Burundi. Kaze murano makuru mugira mushikirizwe na jewe Arlette Mugisha, agizwe n'ingingo nkuru zikwirikira. Umugambi wo gufungurira abana mu mashure ugeze ku rugero rushimishije, nayo abarovyi ngo ntibabona uko bagiye kubaho muri iki gihe ikiyaga cugawe ikiringo c'amezi 3. Reka ndabaye ikaze mu kanyanido ryano makuru. Sangwa ikaze kandi kuri mwebwe mwese muriko muradukurikirana, nkuko nari mejeje kubamenyesha ngo umugambi wo gufungurira abana mu mashure ugeze ku rugero rushimishije. Ivyo bikaba byabishikirijwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye hari mu gihe kuri no musi hahimbajwe umunsi wahariwe gufungurira abana b'abanyafrika ku mashure. Kurikirana umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Ikiringo kitari gito leta y'u Burundi itanguje umugambi wo gufungurira abana ku mashure. Umugambi mbere wagiye uratera imbere kubera ishaka rya leta, tutibagiye n'utwigoro twishi twakozwe n'abasanzwe basahiriza uwo mugambi, na cane cane ishirahamwe rijejwe ifungurwa kw'isi PAM. Utwo twigoro twose nitwo twatumye ibitigiri vy'abana bafungurirwa ku mashure bigenda birongerekana buri mwaka, aho uyu munsi tugeze ku gitigiri c'abana barenga 600 ku mashure uwo mugambi ukorerwako. Murumva ko Burundi bwateye intambwe muri urwo rugamba rukomeye rwo gufungurira abana ku mashure bo kazoza keza k'igihugu cacu c'u Burundi. Ikivugo ngenderwako c'umwaka ni iki? Duteze imbere uburimyi n'ubworozi kama mu bihugu vyacu no mu karere, kugira ngo habe guhanahana ibidandazwa mu bihugu vyacu. Ryo soko ry'umugambi urama wo kugaburira abana ku mashure ku neza y'inyigisho z'akanovera. Dufatiye kuri ico civugo ngenderwako c'umwaka w'ibihumbi 2020, twagomba kumenyesha ko kugira ngo umugambi wo gufungurira abana ku mashure uramire urwaruka n'abarundi, bisaba ko dutegerezwa gukura amaboko mu mpuzu, tukarima kijambere kandi tukorora kijambere ku bwishi biciye mu mashirahamwe ariyo makoperative, kugira ngo uburyo bw'amafaranga bwategekanirijwe muri uyu mugambi ukoreshwe mu gusumira ahanyene iwacu ivyo bifungurwa tugaburira urwaruka rwacu. Abarovyi ntibabona uko bagiye kubaho muri iki gihe ikiyaga cugawe ikiringo c'amezi 3. N'inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Rafael Nyandwi. Ikiyaga ca Tanganyika categerezwa kugagwa kuva kuri uyu wa mbere kwigenekezo rya 15 Rusama uyu mwaka turimo mu kiringo c'amezi 3, ariko aho twashika ku moya wa Kajaga gihe cy'isaha 4 zuzuye neza zo mu gatondo, abarovyi basanzwe bahakorera batumenyesheje ko batigeze baronka umutegetsi numwe ababwira ko batosubira kwinjira mu kiyaga. Mbere benshi muri bo twabasanze bariko baritegura kwinjira mu kiyaga ku mugoroba, bamwe bariko barategura ubwato, abandi nabo bariko barategura neza insenga zabo. Abarovyi basanzwe bakorera ku muheha wa Kajaga bo basaba batakamba ko ikiyaga kitokugagwa kuko ariho bakura ikibabeshaho umunsi ku munsi. Maje bisabana indwi bamwe bariga no bazoca babana nzoza kwiba ko nahora niba mu kiyaga nkazana n'umuryango. Twebwe n'ukuri cyo twosaba leta mvyeyi yiwacu no mu Burundi ni uko yodufasha ikatureka tukaguma dukora ubuzima bukabandanya kujya nyene. Leta mvyeyi ikaregera ayo mezi 3 bakaraba ukuntu bofasha twebwe abantu bato muri ayo mezi. Mumenya ko ikiyaga ca Tanganyika categerezwa kugagwa
kuva kwigenekerezo rya 15 Rusama gushika kwigenekerezo rya 15 Myandagaro uyu mwaka turimo mu bihugu bine bisangiye ico kiyaga arivyo Uburundi, Tanzania, Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo hamwe na Zambia mu ntumbero yuko umwe mu w'amafi wo kwiyongera. Mu gihugu ca Tanzania hoho abashinga amateka bakaba basavye ko iyo ngingo yoba iratenyenya kugira higwe neza ineza y'abarovyi muri ico kiringo cose bazoba batariko barakora. Amakuru twavuye turonka aremeza neza ko ikiyaga ca Tanganyika coba kigiye kugagwa kuva kwigenekezo rya 15 Rusama kuva igihe cy'isaha 9 zo ku murango. Tubandanye n'amakuru yacu. Urongoye umuryango utabara imbabare kwa hujano mu Burundi arashimira abanyamuryango kukugene bitanga batiziganye vyakaba yabishikirije mu gihe bariko barahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe uwo muryango. Ni nkuru dukesha mugenzi wacu Jules Verne na Kimana. Igenekerezo ry'umunani Rusama ku mwaka utashe harahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe umuryango utabara imbabare Croix Rouge. Aha mu gisagara ca Bujumbura wahimbajwe kuri uno wa gatandatu n'abanyamuryango isinzi batangurira ku rugendo rwo kwiginana. Christine Ntahe yashimiye abanyamuryango ndetse anashimira na leta kuko bakorana neza. Uyu munsi ni gwanyu bakozi, uyu munsi ni gwanyu banyamuryango mwese. Mwiyumve yuko uyu munsi twakoraniye hamwe kugira ngo twishime. Uyu munsi kandi duhimbaza isabukuru y'uwatanguje umuryango utabara imbabare Croix Rouge na Croissant Rouge ku isi yose ari we Henri Dina. Uyu mwaka duhimbaje umunsi mukuru, tuhimbaje ku civugo kivuga kiti dukore byose mu buntu. Turashimiye cyane abitanzi ku bikorwa bamaze iminsi bakora, turabashimiye cyane kandi ku bikorwa byinshi mudasiba gukorera abantu aho nikora. Mboneyeho akaryo kandi ko gushimira cyane intwaro n'ibindi bisata remezo kukuntu dukorana neza ibikorwa bitari bike, tukabikorana neza cyane, bakabikora bazi ko bariko barakora n'umuryango utabara imbabare Croix Rouge. Christine Ntahe avuga kandi ko no musi ari umunsi wo kwirimbura kugira ngo barabe aho bagejeje. Umunsi uduha akaryo ko kwirimbura aho tugejeje ibikorwa byo kwitanga, tukanagira indinganizo y'ukuntu tuzokora ivyo bikorwa kandi dukurikiza ingingo indwi ngenderwako z'umuryango utabara imbabare Croix Rouge. Banyamuryango sagaseseshwa rumuri mukora ibikorinka, turavye ivyegeranyo bitangwa vyerekana ibikorwa biba vyaranguwe n'abanyamuryango uhereye ku rwego rw'ibisata remezo ugatera uduga ku nzego zo hejuru uko zigenda zikurikirana. Hakaba hatangwa impapuro certificat ku bakurikiranye inyigisho z'ubutabazi bwa mbere. Hakaba hanatanzwe kandi ibifungurwa kuri bantu ntaho nikora ndetse n'udukarata two kwivurizako ku batishoboye. Abahungu bitegurira kubaka izabo bakwiye kuza barategura imanza zabo batarinze kuzerinze zo gusaba intererano. Ivyo bivugwa na Isidori Mbayahaga. Reka tumukurikire. Sanzwe uwo muco nibaza ko atari umuco mwiza cyane kuko mu bisanzwe nkuko mubivuze kera guterera byarabaho. Mugabo abantu barasanga baterera inzoga z'urubanza, mugabo no munsi byo bariko barakora nuko umuntu agomba kuba muterera kuva ku ntebe azicarako muhira, ukagomba kuba muterera n'ishuka zoryamako n'igitanda agenewe kugura mu mafaranga bamuterereye. Nukuvuga uca wumva yuko umenga uwo muntu yarongoye mu bisanzwe ataragira mu myaka y'ubukure canke umutwe wiwe nturagira aho ugera yuko wumva ko umugabo mu rugo. Kuko umugabo mu rugo nukuvuga umugabo ategeza kumenya yuko ariwe byose bigaruka ko kugira ngo amenye gitunga umuryango, amenye ngene ategura imigambi yiwe. Rero umuntu mu bisanzwe kera ngo baterera umusore mu kurongora babanza kumubaza ko afise inzu. Ico cyari cyambere. Atagira inzu nta mukobwa yamwemera. Sivyo? Icyakabiri bagomba kumubaza ko afise itongo kugira ngo uwo muntu azomenya ko azoshika ronka bimutunga. Mugabo no munsi ugiye kubiraba abantu benshi urashobora kuba adafise ikintu na kimwe, ntagira akazi, ntagira n'inzu, na ruwaye akeneye kuyikura muri bamuterereye, n'impuza zo kwambika umugeni akeneye ko bamuterera, ibintu byose abikeneye mu bagenzi.
mugabo akibagira yuko niyamara gushikana uwo mugeni mu rugo amafaranga yo gusuma ntazoza bicisha muri group ya WhatsApp, hama amafaranga yo kuriha inzu ntazoza yacisha muri group ya WhatsApp, haje azotera inda umwana azovuka bizoca muri group ya WhatsApp. Rero nibaza yuko ivyo kubikora guterera ni vyiza, ngabo twese tukirongora komite warayigira y'urubanza, mugabo komite yabanza gukubaza ufise iki mu gihe basanze ibyangombwa by'urubanza ivyibanza atavyo ufise, iyo komite yakubwira ati ntiharagera ko ukora urubanza banza urindire, ntibashika imbere yango cuvuga ngo nta nakimwe mfise, mugabo komite wayituma ko mu bisango uvuga uti nkeneye ko mumfasha gutunganya urubanza, hanyuma barakubaza bati tubwire turutunganya n'ugwangahe, bije y'urubanza wateguye nangahe, eske umugeni inkwanuro yifise, inzu warayironse, ibyangombwa byose, ku buryo no muri komite batora abantu bavuga bati genda mu dusuzumire yuko uyu matazodukoze isoni tumenye ko urubanza rukorwa canke rudakogwa. Basanze atacu ufise tubavuga ngo byose ndabizeye muri mwebwe, bavuga ati ntiharagera kurongora banza urindire. Rero ibyo we biranyuranye nuko umenga abantu bariko bagomba yuko abantu babarongorera, abantu babubakira, ivyo mu bisango ni cyakintu gituma umugabo atigera ahabwa agaciro ku mugabo, kuko umugabo nushoboye kugira icyo akoze kugira umuryango ubeho, ati bariyambaza uwundi mugabo akiyambaza amaboko yiwe. Tubandanye n'amakuru yacu, bamwe mu bakunda umuryango w'abarasta bavuga ko benshi babitiranya ukutariko ngo kuko ari abantu bafise urukundo. Ni nkuru ya mugenzi wacu Ange Nekrita Irakoze. Bamwe mu bakunzi b'umudiho wa reggae ndetse bakunda n'umuryango w'abarasta ari nawe umwami w'umuziki wa reggae Bob Marley yarimwo, bavuga ko kuba umurasta atari kunwa urumogi nk'uko benshi bavyiyumvira. Bivugwa n'abasanzwe bakunda uwo mudiho ndetse bakanawuririmba. Jewe amajambo yose yavuze, ijambo ryonyine nashoboye kuvuga najyashoboye kunkorako kandi n'usa n'ijambo ryiza, ni ijambo yavuze ati one love, urukundo rumwe ku bantu bose. Rero iyo ahantu hari urukundo haba ibintu byose birahaba. Ahantu hari urukundo haba amafaranga, ahantu hari urukundo abantu barishima en general. Kandi hari ikintu yavuze yuko twarandaritse mu passage kandi Gifaransa kavuga yuko une seule religion ari urukundo. Bazi hari ama-religion menshi, hari za katolika, aba musulman, ariko religion imwe ihura ko abantu bose ni y'urukundo. Kuko benshi biyumvira yuko umuziki wa reggae ari abantu b'abatandero, mugabo ugiye kumviriza neza urashobora kumva harimo impanuro nyinshi vraiment. Sinkabajya biyumvira ngo n'urumogi, sinkaba oya, mugabo harimo impanuro nyinshi cyane. Jewe amajambo umwami w'umuziki wa reggae yaririmba aranyigisha amahoro n'urukundo, ivyo bibiri biramaze kandi nivyo bikenewe mu buzima. Hano babwira abo bantu ni ikintu kimwe, kuko baramaze guha umuziki wa reggae canke bumvise ngo le 11 mai yuko ngo ari kunywa itabi, ari kwidroga, mugabo sivyo, kuko umuziki wa reggae utwibutsa Bob Marley ibyiza yakoze n'ivyo yaririmbye mu bantu kandi aravuga ukuntu umuntu ategerezwa kugenda mu buzima. Bamwe bakurikiranira hafi ivy'uwo mudiho barasigura neza ico bita umurasta, ko abantu batobyitiranya no kunwa urumogi, bakanagira ko bahanura abibaza nabi abarasta ndetse n'abaririmbyi ko bokwiga umutima umwami w'umudiho wa reggae, akongera akaba ari mu muryango w'abarasta yari afise. Umuntu uzosubira kumva yumvira gutyo uzomenye ko ari mu Babylon. Mu bisanzwe umurasta w'ukuri si umuntu anywa urumogi, si umuntu afise amadrede, washaka si n'uwambara uko gusa. Iyi ni sinye amakuru narafise icyo asigura y'amahoro n'ubutungane. Rero icyo nako ndavuga, ntiyaze kugira umuntu asubira kwihenda ngo umuntu yambaye uko cyangwa umuntu w'idrede ngo n'umunywa urumogi canke niki. Eka ahubwo nagomba ngire ko ndanakivuga, umurasta w'ukuri ni umuntu akunda amahoro, akunda ubutungane, afise urukundo mu mpande zose. Rastafarisme no kuvuga kugwana ibihe byose. Uko kugwana no kuvuga iki? Urazi ko umwana w'umuntu ari umuntu na Kaini. Kaini yaragiye ishari mukuru we Abel, atari bwabone isharaho riri.
yavyize uko uvuga ko kuva umwana w'umuntu aje ku isi harabaye ikibi. Rastafarisme rero n'ukugwanya ico kibi gihagaze ku ishari, gukunda amaronko, gucinyiza mwene wanyu. Nuvuga rero ni ingwano eternelle. Umuntu rero agwana n'ico kibi apana ku wundi ayihereyeko, nukuvuga yuko aba ari umurasta. Abarinzi b'abarundi botangura kwiyumvira ivyumviro vya Bomare wabogoroye bogoroye kuko ivyumviro bihari ubuye nivyo ko nshaka kuja hejuru y'uwundi nije mwami bamavuga ngo je ndi umwami ngo mu baririmbyi muri je ndutanaka rije ndutanaka. Bomare yaca bugufi. Umwami wa reggae Bob Marley akaba yinjiye muri uwo muryango w'abarasta ICS 1966. Tubandanirize amakuru yacu mu gisata c'inkino, ayo nayo tukaba twateguriwe na mugenzi wacu Jules Verne Nakimana. Ayavugwa mu nkino tuhere mu gikombe cyitiriwe umukuru w'igihugu, aho inkino zo gusubiriza igice cya kane gishiri cya nyuma zariko zirabana. Umugwi wa Vitaro uza gutsinda Top Junior bigoranye ibitsindo 3-2. Bumamuru itsinda Rukinzo itsindo 1-0. Aigle Noir itsinda Abuja City igitsindo 1-0. Nayo umugwi wa Message Ngozi uza gusezererwa n'umugwi wa Musongati ku mapenalty 3-2. Nyuma y'iyo migwi yose ko ari ibiri inganirije igitsindo 1-0 abona kwikora ku mapenalty. Message Ngozi iza gusezererwa. Igice cya kabiri gishiri cya nyuma umugwi wa Bumamuru zotana mu mitwe na Musongati. Aigle Noir uhuye na Vitaro. Nayo mu nkino z'amaboko volleyball nkino zariko zirabandanya umugwi wa Bisoro uza gutsinda Cosmos amaseti 3-1. Ku rundi ruhande umugwi wa Bun utsinda Muzinga amaseti 3-1. Urukino rwari rubereye ijisho. Mu nkino z'amaboko tukubitiye muri basketball urukino rwari rwitezwe n'abakunzi sinzi kwaje guhuza umugwi w'Urunani na Dinamo uza kurangira Urunani itsinze amanota 75-73. Urukino rwari ku rwego rwo hejuru ku mpande zose. Urunani rero ukaba waciye urangiza igice cya mbere cihiganwa udatsinzwe urukino na rumwe, mu gihe Dinamo yo yaciye itsindwa urukino rugira kabiri kuva ihiganwa Viva Basketball League ritanguye. Akaba ari no ngaho duciye dusozirira amakuru yacu y'uno munsi, ariko kuba dufatiye hagati mu nkundire ndabasubiremwo ingingo nkuru zari ziyagize. Umugambi wo gufungurira abana mu mashure ugeze ku rugero rushimishije, nayo abarovyi ngo ntibabona uko bagiye kubaho muri iki gihe ikiyaga cugawe ikiringo c'amezi 3. Reka ndabashimire mwebwe mwese mwako muradukurikirana, shimira bagenzanje bakora ibishoboka byose kugira ngo ano makuru abashikira atankomanzi buri munsi. Ndabifurize kubandanya mukurikirana ibiganiro bya BTV Burundi, mururanirwe no mu banyu mu byanyu. Murakoze.